erega ni wewe ufite ijambo mu mutima wanje, erega ni wewe my girl. Yeah, nyaminga gwagwan. Wiz umeze neza? Yes, nuko bisanzwe bimeze, murabizi ko kuri Niyo Cell TV twamatubazanira aba artiste bakera, abari hagati ndetse n'abashasha, ibintu bigeze bikabananya bigenza neza. Nyita Edison ndayahoze, wongera umwite Arkeni kuri kamera za Niyo Cell TV, niwe ariko aramurika n'umugabo mubona hano akeye asa neza ibintu nakaga. Je narababwiye ko ntaziga ndabasondeka n'umunsi wa rimwe, nzoguma ndabazanira abatipi bari ku mwanya. Uherutse atuzaniye Nyampinga, atuzanira good morning, atuzanira positive. Kino gihe tugeze kwa Valantine. Valantine nawe sinzi cyamugize, ni birefu ni hatari. Yitwa Wiz Designer. Wiz, hari ukuntu je nshaka kuza kwinjira, uramutse bariko baradukurikira, mugabo uza kubaramutsa winjira na Nyampinga please. Erega ni wewe ufite ijambo mu mutima wanje, erega ni wewe my girl. Yeah, nyaminga gwagwan. Wiz umeze neza? Yeah, umeze fresh. Napendeza man. Yo, na wapi man? Ishesheti agapira vyajanye. Wapi? Mu mutwe nawo sinzi niba mfata. Ago mutwe nawo acasa na logo ya Niyo Cell TV. Yes, ariko nizere ko ibintu byose ari swaga. Yo, ni fresh, turashima Imana uko bigenda kose kabisa. So ndakurondera cyangwa kugira ngo tuganire, abana bari bati barifuza kumenya no mugabo biciye kuri kamera za Niyo Cell TV, atari umuhungu tutarabona. Nanjye nti maze iminsi ndabikora mugabo akaza afise ni kenshi bivanye n'ukuntu aguma hamagagwa n'aba canke bariya. Nakazi watanguye, twofata ko watanguye mu mwaka uheze muri 2020 winjira muri game, ugira utije kabisa ko bigenda kose, ntegerezwa gufashanya n'abandi bene wacu basanzwe bari muri game canke muri industry music y'u Burundi. Kuva winjiye mu muziki w'u Burundi bwana Wiz Designer, nikiye kintu maze kubona kimaze kuba kuri wewe nka changement, na cyane cyane guhera kuri Nyampinga? So first of all, shall kuvuga ati everything thanks for God uko imeze kose, because twarakoze Nyampinga, abantu baramenya, ndakora good morning positive kokoriko n'izindi. Changement yabaye nuko narahinduye milieu, ndahindura uko nora nifata kera. Ni nako nifuza kumenya waduze gute, vyagenze gute? So uko nshaka kuvuga ati uko naduze ko ndibuka umpamagara ugisohora Nyampinga, uravyibuka? Yeah, ndavyibuka nkigwamagara. Munyuma turaja kuri positive, ndakubwira ati uracyafise ubwo bati mugabo bizoza, ariko vyahavuye biza. Byagiye biza ya mpamvu ati intambwe nateye narayibonye, kuko narahinduye milieu, mindura look, mindura uko abantu bari banzi kera n'ubu sico kimwe, mboneka gake kandi ngori umva ibikorwa ni byinshi, kandi mboneka gake umva abantu babashaka kuma bambona mugabo nk'ubu sinzi n'ingene wandose. Turabishika ko mukanya ni Wiz Designer agikora indirimbo zibiri za mbere, yaronse ibiteramo bitandukanye, ahubwo zari zitatu, biteramo byinshi cyane muri 2020. Ibitashitswe ko na benshi muri game canke mu muziki. Kiriya gigerageje kuraba bakuru bawe canke nawe ubwaho ukuntu wari kuraza, wiyumva gute kubona afishe zose ziriko kwiragira no mu gisagara cya Bujumbura Wiz Designer adaharako? Bon, Jenny yumva fresh, naona niyumva fresh because si kintu cha buri muntu wese gishikira, kandi twarakoze benshi, yumva abo twadugerimo benshi, kandi twese twisanga ku mafishe kenshi. Ikindi nibaza yuko nijya support nyine abarundi bashaka ko muziki tori imbere. Ikindi naco ni ubugombe bw'Imana. Ikindi niyumva bien kweli, nabona ati ko ndakora ibanga wakoresheje kugira ngo ibintu bice biduga kurya, kuko abantu baribaza bati ari umuntu akubita indirimbo 10 man 20 bikanka, ariko ku ndirimbo ya mbere ya kabiri ya gatatu puf direct bagatangura kubaza ati umutipe nuwa. Ego benshi bibaza ko nkoresha ibintu by'imitime, je nkoresha ijambo ry'Imana uko nizera Imana, kandi nizera icyo mfite muri jewe. Ibindi tu nkahujya mwavuga ndi African bad man, focus yanje iri kure sana, niyo mpamvu nshaka kuvuga ati naje tu ndi creativity, ndi unique, umva
abantu bacabona gusa ikintu kiza umva narabishimiye Imana uko byari bigeze nifuza ko byogenda nkuko mkose ko navyo ndavyibaza ko byo shobora gushika ya birumvikana atuko nari ndavyiteze siko uko navyibaza siko nabisanze kuko vyahavuye bigenda neza gusumba uko navyibaza ati mugabo icyo nshira imbere ni Imana data wa twese uri mwijuru ati kandi kiri muri jewe mwana nagerageje ko bibeza umengo haruhande umengo anabwiriza n'ubutumwa yego jewe mu bisanzwe ndasenga buri kintu cyose naho nshaka gusora indirimbo maza gusenga kwanza okay inguvu ufise niwe ubwawe haruhande y'Imana nivy'Imana niyo vyose ariko tuca tugaruka kubijanye na support uyikura he bimeze gute niwe wigwanira canke hari abantu bakiri mu mugongo oya hari abantu batanga support nk'ibintu vya video ibintu byaje kubaho sometimes like ibintu nk'ivyo byita yuko ari abantu bari muri Canada DJ Kisi ba Balotelli Saido Nyanga ba Janvier de Most abatipe bane vraiment baragira ico bafasha DJ abatipe barungikiye rimwe bigenda gute barungika bakavuga ati dushaka support ati giriki ugira ibintu nk'ibi abingene wobaho muri no deux jours 3 jours ibintu nk'ivyo ya okay birumvikana kino gihe duherutse kuronka indirimbo nshasha wise Valantine kuba ariko baradukurikana bashobora kwibaza ati inspiration yavuye kugira ngo indirimbo ye title ya Valantine so Valentine je kuvuga ati je ndiko ndakompoza song mfatira hagati sana mu rukundo mfatira abantu bari en couple nkarabikira nshaka tushobora kuguma kibahuza babandanye kuba muri relationship yabo atangorani hari so nshaka kuvuga ati Valentine je but I'm single ariko shaka kuvuga ngo je ndafise umuntu ndabikura ko oya ndabikora ndabikorera abandi bari muri ico gihe ya Kweli kuri kuravyikura utunga urutoki no jewe sindabishikamo uracyari umwana yabisangiye Valentine ubona ko ari indirimbo kino gihe iri kwirakora umuti none we gupiga swatabira kukora sinzi impamvu niyo defufise yonyene defufise ni kudakubita squat sinshaka kuvuga ati ngo nacinda bipanga gusa ndasenga kuko ndasenga amwizera ico nakoze ko ari igikorwa ciza amekindi ngavuga amajambo make ku banyagihugu ko bashobora gukunda indirimbo yanje nkabiya nk'icizere muri Jeswa yuko indirimbo ni yasohoke bazaza gukundwa dukunda kumva mu ndirimbo zihagaruka one way bivuze iki One Way ni logo ya iBreeze yo producer wanje nawe mwatanguranye kuva kuri Nyampinga gushika n'ubu turacakorana ko ni producer niyumva dushobora gukorana igihe cyose kise gusa bishitse shitani akaza kinjira hagati ko bavuga ati nazitabana zidakomanya amahembe ama One Way ni logo ya mtipe nyene uniyo signification niyo nyene nzirimwe ya birumvikana haravuzwe byinshi bitandukanye ati Wiz Designer haruhande yuko twumva hari abandi bamufasha yo bari mu minwe ya DJ Fanny na wati uko muvyibaza siko biri abakunzi ba Niyo TV ku majambo yaciye jyane no babwira iki niyo mpamvu na post yanje kuri na postinze ufite nagenda ba umuco abantu bose babiyumvira kujya kuko je ndashobora kuja mu bintu nazi basanga abantu bariko baranyi nk'uno nshaka kuvuga ati je bakora mu muvye atari Rwanda kubera babonye turi kumwe sana turabanye igihe bagacaho bibaza yuko ari umuvyeyi ako harageze n'igihe bavuga yuko mu kuja mu giteramo babanza guca kuri DJ Fan ega manager ni kujya umaze kuvuga ati ndi muri management ariho manager na management wagiye muri wamaze kuba uri muri contrat akuzi 2, 3, 4 jusqu'à 10 yawe urumva buri kintu cyose ciwa wakizi muri ico gihe ndashaka kuvuga ko ari manager umva ni muri management no kuri bio yiwanje ushaka kusanga aho ndi kandi asaye okay mugabo ivyo byose nta bintu bihari muri ico kintu muri hagati yiwanje na Fanny but yaramfasha nkuko yafashe video ya Nyampinga ya Good Morning n'ibindi byinshi pembeni gusa namu akajya yashaka gusa nonke kajya gateka ko umuntu wazo aranserukira mu bintu iyo umuntu aje kundonda ngavuga ati vugana no mutipe mbuge information zose baravugana mugabo yarazinzanira jeyo ngavuga ati tugire uko no kino gihe mukorana gute
n'ubu turacakorana kujya nyene kuya nyene mwahora mukorana ni support nyene support akayima icyo mbuzi nkamubwira ati je mbuzi kiniki agishoboye akavuga ati c'est 2000 3000 tora canke 10000 tora ara makuru mfise sinzi ko ari urusaku sinzi ko ari yo duherageza ngo ushobora gusinya muri management kana kumwanya n'umwanya nivyo canke sivyo birashobora gushika nabantu biko biravugwa ijya nino nabantu turacaganiraho hagati kuko ikintu ca contrat ni ikintu kigoye bagwa ibintu kaja kwiga kwezi kose koshaka guhera kuriga contrat ico kintu ya niyo mpamvu nakubwiye ati ni benshi sibajya bonyene abariko baradukurikira ariko hari management ngo official ushobora gusinyamwe umwanya n'umwanya official na makuru apana hivyo apadudukuye support management nyezina irahari yego turacavugana nabo nibaza n'ivyashika muzobibona nimba atari banga nibande oya sinovuga ngo niba muri ubushanda bivuke oya sinovuga ngo nabana bame n'ivyashika tuzobahamagaza ariko irahari barahari abantu bandondera sawa bonyene nakubwiye baracari benshi niyo mpamvu numva je shaka kumva nuziya yiwanje ngaho ko byipanze n'uyu ndamumve amanota ashaka gukura ikibanza canje birumvikana turi muri 2021 imbere ko dusezerana gira ico bwiye abakunzi ba Niyo TV na cyane abarundi n'abarundikazi basanzwe ari abakunzi b'umuziki w'u Burundi waraduhaye agaseke kameze neza wize Valantine hatari sana igende ubona kariko karakora umuti kabisa rero haruhande yaho baca bitega bati none plan yiwe ya 2021 ni yihe kuva kwa Wiz Designer so plan mfise muri 2021 nuko hari ama collab nzosohora hariho ama song fisi ziri ndani narasohora gusa byose navuga ati byose biza kugiye ama vuba tu muri no minsi nka le 13 nkuko je pense ndashaka gushira haze official video yanoze ya Valantine kajya baduhaye ntigakwiye oya kajya naga no kuduhonje video official nzoisora le 13 ou bien le 14 le 13 ou le 14 février ndazi ngaho ni le 14 bacha bavyumva impamvu nuko duhirageze cyane kuko utako turagirana nuno mugabo nawe sonde yitwa Wiz Designer mwamenye ko ndirimbo zitandukanye nyampinga good morning positive kino gitugeze kuri Valantine ubona ko ariko arabikora kandi ariko abikora neza abashimire n'umuntu araho yatwemereye ko dukunda ko abo type yatwemereye ko bikunda ko bishobora gukunda buri yajya kandi biba bimeze neza abarundi turakundana niko bimeze turakundana kandi turatahurana Wiz Designer kukanya waduhaye ndagushimire cyane nizere ko canke rya ejo kandi twumvise bishasha ni kwa kundi nyene twagufashura yego ndacari nga vraiment mubandanye mu following ino television mugile subscribe ngaho hasi following naje kuri IG yanje nkoresha Wiz Designer zina iyo nyene basupportinga ibikorwa byacu ya asante sana bakunzi ba Niyo TV ndabashimire cyane ukuntu mudahegacanya kutubwira ko ibintu biguma bimeze neza haba hano mu Burundi hanze y'igihugu mwebwe mwese muri rusangi tutabafise nitwokomeza ibihugu ariko tubafise urabona ko ibintu biguma bigenda neza mukomeze gushigikira uyu mwana wanyu no w'igihugu yatanguye umengo ni pole mugabo kino gihe bigeza handi hantu ni Wiz Designer ejo canke hirya yeje zoserukira igihugu atuzanira ibikombe bitandukanye biciye muri talent yiwe je muzoba mumbwira inyuma y'imyaka 5 canke imyaka 10 uyu azoba ari nkingi komeye tuzomuhamagara umuntu akomeye na cyane tumvuga tuti kujya bakidumu tomagati na ba legend bimeze uko nawe nivyo tumwiteze ko mugabo support yanyu irakenewe reka ndababwire nti ciao